yo kwerekana ko abanyagihugu bo muri Uvira canke abakongomani muri rusangi bo bashikikiye umuhari M23 ngabone kugeza isa nta muntu numwe atazi ko M23 nani musanzwe u Rwanda rubesha sivyo kandi urabona ko bagumye baja munsi y'ibinyoma gushika naho babakaguru usanzwe ubunye bari mu mazabira nta kintu na kimwe abanyarwanda bokora bo sivuza abanyarwanda bose kajya kagwe ka Kagame nta kintu na kimwe kokora kugira ngo amakungu yongera agatahura uyu mwanya tuvugana Wazalendo yakoze akazi niye hafise sivyo niye hafise yego so Liam Promoter urakoze cyane kuko ico kintu cyari kirindiranye ngo igishika cinshi Uvira kabisa ubiri mu minwe ya Wazalendo jana kwijana uko vuba bwango abahora muri Kongo bazosubirayo impunzi zaye zahungiye hano mu Burundi canke mu bihugu bitandukanye rero ni goma vyabaye ivyabaye igoma byovyo nubugesera kubera ko amakuru dufise hari n'abanyagihugu hari n'abanyarwanda binjiye igoma guherejo ejo biteguriye bino bintu sivyo nibo baje mu myamamaza amakuru ahari yivuga ko abantu igoma barenga n'ibihumbi 30 bari bahari umva ko bari abantu benshi ariko je ikintu nankira bano bantu nuko bavuga ko ngo abanyagihugu ngo barabashigikiye sivyo ngabo muri goma barabashigikiye ukurara bari bafise ivyapa byanditse ko bashigikiye M23 ngo FARDC n'ababandi ngo FARDC ngo nibiki ngo nabajura ngo nabicanyi ngo baravangura iki bintu ibintu nk'ivyo aho bashoboye no gushika no ku kigo ca MONUSCO ibintu vya MONUSCO bahageze bariko bariyamamaza sivyo mbona kuvuga iki nabantu batora kandi urumva ari umuntu gashahu yagufashe umuntu agutwara woreka kumuyoboka ni nabyo bintu bamaze imisi bavuga leta yakisha simaze imisi ivuga ati nabanyagihugu bafashe bameze nk'abashimuswe mu bisanzwe abanyagihugu bagoma barashimuswe n'igihugu cy'u Rwanda. Hello guys, turabona mukije mwese ndabaguye mu ndamweze ndabayiyambi ndabakumbuye. Je pense que vous allez bien. Liam Promoter now good. Jemeze neza cyane. Sinzi nka wewe. Nawe nibaza kari sawa? Ndi ngahava meze fresh. Ndazi kumeze neza cyane gose. Now good. Ni fresh. Aponi fresh. Ambaye Send the Death. Izina ganda kubaza ati ozugu ambaye umwambaro wa Send the Death. Ambaye inkona. Urawukunda? Inkona irarara. Noneho kwambara ikintu udakunda kwe ncoba ndawukunda uri ku mahate unyufisa amateka menshi mu gihugu gushikisa hani Send the Death na Buja Fast Buja Fast ivumye nka Send the Death muno minsi na cyane ndabeshe Buja Fast ivumye nka Send the Death ntushobora kubukunda Send the Death umwana ntubukunda Buja Fast ntigikunda nico kunda Buja Fast ni kwa kundi nyene barayizi ni online market ushaka kugura no kugurisha ni Buja Fast pardon nyabuya twimirije inuzenya imisi mikuru ya Noheli na Bonane ebana abantu bose kabisa baratumiriwe baratumiriwe kabisa kwitura Buja Fast uri kure cyangwa uri mu ntara hagati urashobora kwandika ukoresheje Google gatanga commande cyangwa ukagira order akabijya rero barashaka kugusanza ahantu hose uri ivyo waguze nibo kigira ko amakenga kubera tubafise hehe ku muhati kabisa ku mutima so Liam Promoter amatwasumira hari amakuru ashushe hari amakuru aguma avugwa tunagirwa ko tunyarutsa akavura kareko karakuba hakuvye imvura sinzi ko ariko bakivuga imvura igombigwa igirigwe reka tugigwe ko tubaha amakuru twihuse ari ku mwanya biravuga yuko Wazalendo n'aba FARDC ari wabafise Uvira gushika uyu mwanya kabisa mbega ico kintu kivuga ku iki inyuma yaho M23 itangarije canke tubeshe ko ivuye mu muji wa Uvira atari ivyo burya bagumye hajya nyene Wazalendo nayo ihejeje gukora akantu gakomeye cyane bayita akamanyeri ihejeje gukora akamanyeri gateye n'ubwo arumva mu bisanzwe no munsi no musiro vende
umunsi tariki 22 niho M23 yari kigira mobilisation isanse nka sensibilisation ku banyagihugu baja mu myerekano ku nguvu. Turaza gushika ni Goma mugareka duhere muri Uvira. Reka duhere muri Uvira. Turacari rero M23 ubundi cagihe igize Amerika ibwiye ko yova hajya muri Uvira. Akantu yacikora akantu yacikora ifata abantu ku nguvu irabategeka ati jya mwibarabara. Warabonye n'ivyapa hariya niki. Ariko vy'ukuri baje abantu bagiye mwibarabara uko babikunda canke bagiye mwibarabara kubera agahato kaje n'agahato kabaye hajya kubera ko wase gukora ivyo bagusaba baje bagabo nta blague nta bicanye M23 n'abicanye bamwe babi ushobora kwanga gukora ico bagusavye. Yego. Uramaze kubona ko mu misi yahera Igoma na Bukavu ntibinjije abasirikare ku nguvu, ukabona abamama bafise inda zigera ngaho, ukabona abamama bari bishoreye itomati mu isoko babinjiza igisirikare ku nguvu. Yego. Urumva? Rero nuno munsi rero bari bateguye imyigaragambyo. Bari bateguye imigumuko ifise gahunda yo kwerekana ko abanyagihugu bo muri Uvira canke abakongomani muri rusangi bo bashikikiye umuhari M23. Gabone kugeza isa nta muntu numwe atazi ko M23 nani musanzwe u Rwanda rubesha. Sivyo? Kandi urabona ko bagumye baja munsi y'ibinyoma gushika naho babakaguru. Usanzwe ubunye bari mu mazabira. Nta tuna kimwe abanyarwanda bokora, sivuze abanyarwanda bose kajya kagwe ka Kagame. Nta kintu na kimwe kokora kugira ngo amakungu yongera agatahura. Byararangiye ubu hagezweho Tshisekedi. Urumva? Kagame yaramaze gukatirwa n'abazungu baramuhinyuye. Urumva? Mu kiganiro giherutse navuze ko akazi bamuhaye yagakoze nabi. Azamane nagakoze nabi. Rero uno munsi rero bari bateguye imigumuko ariko ntiyabaye muri Uvira kubera ko Wazalendo bakije umuriro kabisa. Umwana tuvugana amakuru avuga ko Wazalendo ari bo bawukifye Uvira. Ibana bakubise kabisa, barakubita bararasa muri M23 gushika naho atakiruka. Yego. Umwana tuvugana rero Uvira ifiswe n'aba activity yarikira Uvira ifiswe na Wazalendo na FARDC. Gusa naho FARDC batayizera cyane. Mugabo 8% n'abo Wazalendo rimwe bafise Uvira. Na cyane. Bafise Uvira. Kubera ko Wazalendo bagi bahemukirwa cyane na FARDC. Wazalendo ubundi bagakora akazi. Hama kubera ko kijya gisirikare ca FARDC cyamaze kuba korompe infiltrate ibintu byose amabi yose ari mu gisirikare ca FARDC. Mugana nyene sino gishinja kijya gisirikare. None gacaye igisigara cyatwaye n'umunyarwanda imyaka 10 n'ingahe. Coreka kuba kurompi gute. Rero uyu mwanya tuvugana Wazalendo yakoze akazi niye hafise, sivyo? Niye hafise. Yego. So Liam Promoter urakoze cyane kuko ico kintu cyari kirindiranye ngo igishika cinshi. Uvira kabisa ubiri mu minwe ya Wazalendo. Jana kwijana yuko vuba bwango abahora muri Kongo bazosubirayo, impunzi zaye zahungiye hano mu Burundi canke mu bihugu bitandukanye. Impunzi kugira zihunguke bigira processes. Maybe barashobora gusubirayo mugabo nibaza ko hariho ababijejwe ari bazogikorera kugira ngo basubireyo. Nuko nibaza ko vuba nabasura gusubirayo. So abantu rero mudukurikirana urabona ko twimutse imvura yaguye. Akavura katurukanye. Dushimye ko kibandanyiriza aho twari tugeze. So rero kuvugana ariko ndavuga nti M23 yakubiswe. Irakubitwa na Wazalendo ibararigwa. Yego. Sivyo? Abandi bantu ubundi abantu bashaka kuvuga ngo yayo ngo M23 ngo yokubitwa na Wazalendo. Erega M23 ntikomeye. Nta nguvu bafite. M23 ikomeye. Burya kuntu bari bazanye abantu bo muri Israeli, abantu bo muri Turki bakaza barapilota amadrone yabo. Sivyo? Sino ku Ofati intambara yo hasi byari umusigaye twigeze kuganira arambwira ati twebwe bakuye ko ziya drone. Sivyo? Tubakubitisha inkoni. Kujya ku mwana. Nta rusoro two depansa. Umusirikare yabimbwiye twaganira arambwira ati tubakubitisha inkoni. Mugabo rero amatwa asumira ubunya. Ikirere kimeze neza. Ubu drone za FARDC ziraduga. Urumva buriya cakora iki acakora technique y'urugamba. Urumva yera abantu bakunda Kongo, bakunda Wazalendo, bakunda FARDC, bakunda Burundi, umwanya Uvira iri mu minwe. Nta mpamvu nimwe M23 yoguma muri Uvira ntikibaho. Yego. Ntigishoboka ko M23 yoguma muri Uvira ntigikunda.
ntidushobora kubana none twakomera ko tubana n'umwasi nico ba ntibikunda umwanya rero ni igitsindo Neza cinjiye Kagame abandanya gukubitirwa habona abandanya gukubitirwa ku mugaragaro neza cyane nivyo nico bivuga ko so Lion Promoter usivye yuko Uvira yafashwe banzo ku Chezo uravuga John Mabusha na John Mabu sawa naje John Mabu uraza kubikata so John Mabu usivye ko Uvira yafashwe ivyo vyovyo ni ibintu biboneka kandi noneho abantu bose dusigaye tubona Uvira ubu iri mu minwe ya Wazalendo ndabibutse ko abantu Uvira ukuntu yafashwe yatamigwano yahabaye kandi yafashwe ingwa baranyobotse kandi yafashwe abasirikare b'u Burundi bavuye neza cyane abantu bavuze baravyibuka yego reka rero tuje rero mu kabazo ka kabiri ariko nari nsanzwe nako nyene dufise kamakenga tuje muri Goma ya tuje Goma rero Igoma hagaragaye abanyagihugu bo muri Kongo muri Goma nyene bariko bariyamamaza baje mu ibarabara bavuga ati dukeneye ko M23 ihaguma mbega ico naco kivuga kwiki bo mu bisanzwe imyamamazo yabaye Igoma ni nayo yari kuba hehe aho muri Uvira birumvikana ko bari bapanze akarere hose yego bivanye no kubona ko muri Uvira urumva Wazalendo yacikora akazira bavugutira umuti ntivyabaye bigishoboka rero ni Goma vyabaye ivyabaye Igoma byovyo nubugesera kubera ko amakuru dufise hari n'abanyagihugu hari n'abanyarwanda binjiye Igoma guherejo ejo biteguriye bino bintu sivyo nibo baje mu myamamaza amakuru ahari yivuga ko abantu Igoma barenga n'ibihumbi 30 bari bahari umva ko bari abantu benshi ariko je ikintu nankira bano bantu nuko bavuga ko ngo abanyagihugu ngo barabashigikiye sivyo ngo abo muri Goma barabashigikiye ukura aba bafite ivyapa byanditse ko bashigikiye M23 ngo FARDC n'ababandi ngo FARDC ngo nibiki ngo nabajura ngo nabicanyi ngo baravangura ikibintu jari ibintu nk'ivyo aho bashoboye no gushika no ku kigo ca MONUSCO ibintu vya MONUSCO bahageze bariko bariyamamaza ego sivyo mbona kuvuga iki nabantu batora kandi urumva ari umuntu gashahu yagufashe umuntu agutwara woreka kumuyoboka aya ni nabyo bintu bamaze imisi bavuga leta Kinshasa imaze imisi ivuga ati nabanyagihugu bafashe bameze nk'abashimuswe yego mu bisanzwe abanyagihugu bagoma barashimuswe n'igihugu cy'u Rwanda gushimutwa urumva icyo arico ego gushimutwa bon basi hajya uyiba umuntu kamutwara barakwandikira ibintu wabonye umuntu bavuga ko yari karase ngo yaserukiye ngo abanyagihugu abonye bamuhaye n'ibintu arasoma urumva nimba barashimuswe bafatwa ku nguvu sivyo bahitamwo kubayoboka nta kundi bafise ahubwo abanyagihugu bagoma bakeneye ikibatabara ibi rero biriko biraba mu gihe itegeko rya Amerika rivuga ngo imbere yuko itari kimwe y'ukwa mbere mu 2026 ishika bose bazaba bavuye Uvira bazaba bavuye Goma na Bukavu bariko baragerageza kwerekana ko abanyagihugu bari nyuma ariko ni vya binyoma bakoresha ariko sinibaza ko mwino curo amuzungu azobatahura ibyo ariko barwa bita utamba wirorera nta kintu na kimwe kigiye guhinduka kuri decision Amerika yafashe nta kintu na kimwe abantu bavyumve kigiye guhinduka kuri decision Amerika yafashe bakinda bagaramye bagirane nta kintu na kimwe kizohinduka biba byita kwa kuntu umuntu usanga yamaze gushikayo kashatera igere rya nyuma uzambagirika u Rwanda riko rutera igere rya nyuma je ndibaza none kubera ko u Rwanda ruguma guhatira muri Kongo none u Rwanda ntirushobora kubaho ata Kongo rufise je mpose ni question ntigoba none umuntu yakubwiye ati mvira mu gihugu canje sivyo kwaga umuganganira ibirego byose watanze kukurikira umunyamurenge ariko aracinyizwa kukurikira FDLR kugirane ibyo byose baramaze kubona kari binyuma yego sivyo none ushaka kuguma muri niwe twamatuvuga bizogorana cyane ku Rwanda rubaho rutari muri Kongo biriko birigaragaza
sivyo wowe ugume ushaka kuguma mu gihugu atari gwawe barakwirukanye amakungu yose yarakwirukanye none tuvuge ko amakungu yose atabona ibiriko biraba aba president bose bo muri Amerika bo muri Afrika bahagurutse harimo ba Ibrahim Traoré sivyo bahagurutse bakwiyamiriza sivyo none kubera kudashobora kubahiriza abantu ngo bahamahoro ugume woruganiza utuntu tudafashe rom yego so nukuvuga iki rero bari kwaterigere rya nyuma kandi baza ko amahoro muri Kongo agiye gusasagara agiye gusasagara kabisa kubera ko trop abapfuye barapfuye hageze aho umukongomani na waronka amahoro yego iyo byo twama tubivuga dusemera tuzanga kuri mikoro tubivuga Banyarwanda Kongo si iwanyu Goma si iwanyu Goma ni y'abakongomani Uvira ni y'abakongomani wayi mujayo si Rwanda wayi mujayo kandi bino bintu abanyarwanda baguma bashaka kubikomeza ndiko ndavuga abanyarwanda muri rusange akagwe Kagame kamwashaka kubikomeza ari ibintu bishobora gukomera sivyo kora ko umuntu ariko arakubwira ntiwumva agasubiramo ntiwumve ubushaka ingwano bazove ku nkoni byarabaye rero mwanya tuvugana ni imigaragambyo yabaye muri Goma mugabo n'uko imigaragambyo ata bintu byahatari izo bashikanako kuko yo ni inkinamico ego ni inkinamico Diam Promoter kangigwe ko ndagushimira cyane kuko udusesangura ibintu abantu benshi bari barajwe inshinga abantu benshi bari bamaze kutubaza amakuru yavyo kuri benshi bari bashaka kumenya ukuri la vérité la réalité urakoze cyane turabashimiye abantu bose bari baradukurikirana so John Mabo urakayirambira